suppose icyo dukora tugira banko bati twungutse miliyari dijana kandi zigabure ba bantu miliyoni bo burumva bacagenda mu defacement yabyitaho prorata bacagenda bakararaba umwe ayafisemwo urumva bikujya twamatubivuga to kumuntu investisa amahera menshi niko azokunguka inyungu iri hejuru. Ikindi gikomeye rero mu register cyangwa banko bu azokora muri ibi tugiye gusiramira ni gufasha abantu mu cyo twokwita transfer mu gihe wowe umutahe wawe ushatse kuwugurisha cyangwa kuwuseda cyangwa iyo umuntu ahuye n'ibyago agapfa iyo transfer irabaho arashobora abamukomoka ko barashobora kuza bakerekana kugira bica mu mategeko bakerekana ko arabamukomoka ko kugira ashobore kuronka novuga ati ibyo ayo maxio ko mubisigira. Ikindi naco ni cyuko niyo hakenewe ko umuntu avuga ati reka nandikisha abana ibyo byose numva ibyo twumvikanye na banko ni byiza korohereza abariko baragura maxio abanyamitahe. Twababwiye rero yuko ikindi twavuze yuko mwoza guhighlightinga ko abantu bamenya yuko ikigega kitugaye kuko twagiye turabyumva abantu bagumye biyumvira ko kugera loseze ku kigega cyo bacugaye. Icyo twasigaye nuko kugera loseze abari bamaze gutanga amafaranga twaciye tujya kuya plasa. Ubu rero turiko turegeranya yandi novuga ati abantu baguma bagura imitahe bashiramwo amafaranga yabo bumve ko ari amafaranga yabo kandi uko agenda aragwira niko tuza turabaronderera. Okay, that's all. Okay. Tukire nkikaga foto. Ego. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Banko bu uko mubibona uyu munsi banki nkuru banko nasayibunze ariyo banko bu yagize iteka ryo kwakira abashitsi bavuye muri One Africa Investments. Uyu munsi rero akaba ari umunsi tuza gusinyiranira amasezerano ari hagati ya banko bu na One Africa Investments. Kuko mubibona turafise utwara One Africa wayiserukiye turafise n'umuyobozi yungirije umuyobozi mukuru wa banko bu ariwe DG wa banko bu. Rero uyu munsi banko bu iza gusinyana amasezerano na One Africa yerekeye icyo novuga mu gifaransa registre cyangwa mu kirundi ni umwanditsi tuvuga ko ari umwanditsi. Banko bu izofasha abenegihugu bifuza guterera mu gihugu cyo kubaka isoko yuko bashaka kugura ibitahe baciye muri banko bu hama banko bikacigira bahejeje kuriha ikacigira igikorwa cyo kubandika ikabaha amakontra. Rero uyu munsi uri hejuru banko bu iraza gusinya ayo masezerano na One Africa Investments. Amasezerano duherekeje kuyasinya niho utwara One Africa aza kubwira abamenyesha makuru igiye gukurikira ingene tugiye gutegura icyo gikorwa kugira ngo mwene gihugu wese ahari yumve yuko igikorwa cyo gutanga kuri bitahe kibandanya. Ubu rero nibaza yuko tugatangura ijambo utwara One Africa wayiserukiye Monsieur Fabrice agiye ashikirije abanyamakuru amani yaheza gushikiriza akajambo yateguye uyu munsi niho baza gusinya kontra n'uwaserukiye banko. Murakoze. Ego murakoze cyane for the introduction. Jewe nitwa Fabrice Manirakiza. Ubu nkaba mpagarariye ikigega cha One Africa Investment Fund nk'umupromoter. Si jewe ndagitwara kuko nkuko twagiye turabibasigurira ikigega ni ubwa mbere kibayeho mu Burundi. Kandi mu byo tumaze kuganira n'abahinga cyane cyane abo muri IRMC bagiye baradufasha hariho structure hariho amategeko
novuga ati twagiye turisunga bituma rero ikigega kiba kirimo amafaranga y'abanyamitahe canke y'abenegihugu ko kiba gifise inzego zitandukanye kandi zibifitiye ubuhinga bukwiye mu nzira yo kukingira inyungu canke abanyenimitahe bose. Rero igikorwa c'uno munsi tuza kugira nk'uko bari bayivuze nicyo gusinyiranira na Bankobu ku gikorwa cyo kutubera mu register. Mpuje nkabanza nkasigura gatoyi ikigega abo bantu novuga ati bafasha mu gukingira inyungu canke mu gukingira amafaranga y'abenegihugu canke y'abanyamitahe nuko mu siguro ikigega novuga ati ni ikigega twese turakizi mu cyongereza bita ko ari scheme n'ahantu twese dushira irya mitahe yacu. Rero icyambere mwamenya canke abantu babanza kumenya nuko iba ikingiye kugeza ku rwego ruri hejuru cane gose. Abe Fabrice abende nta numwe afise uburenganzira bwo gukora ku mafaranga y'abanyamitahe bidaciye mu mategeko. Ayo mategeko rero ni ibintu ubona turiko turagenda tutangura kwegerana nabo tuzogenda turakorana mu nzira yo kugira hageze yuko ibyo bikorwa umwe wese kandi abifitiye ubuhinga bushobotse novuga ati bukwiye kuko akararo ni keza Bankobu nka banke ya mbere commerciale ngaha mu Burundi ikomeye ariyo yafashe ya mbere mu kumva iryo terambere nibaza ko ariyo wese acayumva ko ari ibintu bidasanzwe. Rero ikindi cya kabiri tuza kuvuga muri iki kiganiro gikomeye wanashaka nicyo ko abantu bamenya yuko iki kigega kibandanya cyuguruye abari bo bose babandanya bagura imitahe no kubibutsa ko kugura imitahe kare ari kuzuraronka muri za bonus za nyungu za mbere zibanze hatwovuga nko kujyanye n'amaintere ava ku matitre. Rero tugiye mu ntimatima ikigega cha One Africa Investment Fund kiri mu bwoko bw'ibyo bita ama mutual fund kiba gifise bita umu fund manager. Iyo fund management company yitwa African Dream Assets nayo kandi tegerezwa kuronka uruhisha ruvuye muri IRMC. Hanyuma hakaca haza rero abo bita aba register arico gikorwa wanashaka ico ndagisigura ko cyane mu kanya mugabo subira mvuge yuko abari abo bita aba custodian mu Kirundi novuga ati abanyezamu b'amahera b'amafaranga bari muri ico kigega kandi ni kubera nkako na Bankobu turi mu biganiro byiza cyane ko tuzogera ahantu Bankobu nyene ikadufasha muri ibyo bya custodian kuducungira amafaranga kuko amafaranga arindwa neza iyo ari mu mafaranga menshi nkayo. So urumva rero ko n'ibyo byose n'imyizere hariho n'ikindi gikorwa navuga ati n'iyindi institution canke institution financière nayo ikora igikorwa ca trustee abari ubahagarariye cyangwa igifrasa babita FDC uhagarariye inyungu z'abanyamitahe. Hakabaho rero n'abandi audit externe hakabaho cabinet juridique. Ibyo byose rero kujya twagiye turabibagira mu ntango bisigurika ati muri cya gihe hageze ko imigambi finanswa cyangwa dutanga amafaranga ku baba basabye amafaranga ya fund management company ntica yitora ngo tugiye gutora amafaranga uko nyene badaciye muri izo nzego muri abo bose bagarda canke bakingira amafaranga y'abanyamitahe. Rero kujaho kwiza inzego ngira murumva importance yabyo ni kugira twese tuwe mu novuga ati mu rugamba rumwe rwo kujana abarundi mu iterambere kandi tubakingiye on maximum level. Rero kujana n'ababwiye akamaro k'umuntu register ari byo Bankobu bigiye kudufasha na kamaro gakomeye cyane mu masezerano tugiye gusinyiranira harimo ibitari bike mugabo mbanje kuvuga kamaro nuko umuregister nibibajejwe kwandika abanyamitahe bose baba baje muri ico kigega bisigurika ati twebwe nk'abapromoteri b'ikigega right now twari tukiri mu kwiyaranja. Nico gituma twagira abaguze imitahe ati muce muzi Bujumbura gusinya ariko urumva bigiye koroha kuko Bankobu ni banke y'igihugu iri hose. Ubu rero tukavuga ati bije nk'inyishu kuko Bankobu nyuma yo gusigiranira aya masezerano
uwo ari we wese ariko aragura imitaha aba ari uri hariya ruguru aba ari uri hehe bica byoroha kuko ubu tuca dukora icyo bita one stop solution bisigurika ati umunyamitaha aguze umutaha ajya muri agence ya Bankobu hariho hose Bankobu izo ifise ajya mu acte d'engagement canke rujya rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe umuntu byaca biba ngombwa ko aza gusinyira Bujumbura ubu bigiye koroha aho Bankobu iri hose bazoza bamwakira baca bamugirira registration murumva ko ari ikintu gikomeye cyane mu byo abaregister canke Bankobu igiye kudufasha nka Bankobu kuri One Africa Investment Fund icambere cyo hari gukorohereza ayo maregister ukwiyandikisha ukorohereza bariko baragura imitahe mu nzira yo kuborohereza mu kwiyandikisha igihe twabivuze aho n'ikindi twavuganye tuzohava dushikira vuba ntikica ubunyene abantu bavyumve neza ko n'ubu kubera ari bwa mbere tukiyubaka birabandanya uko twariko turabikora biba physical urumva abantu bikeneye ko basinya zirya mpapuro kujya nyene muga mu byo twavuganye na Bankobu icitangura kuturonderera canke kurondera logiciel moderne ituma umuntu hariho hose niyo wowe uri muri Amerika atari mwebwe ya fomu mu printing mu gisinye ushobora ahubwo bazoca babyintegra muri D-Note ku buryo wewe niyo wowe uri ruguru urisha ubwo nyene baca bakwereka ati fyonda ka ukabuhejeje urumva rero system digitale ko izoza gufasha cyane ibyo biri mu byo Bankobu icitangura navuga ati kurondera ubuhinga bukomeye kugira bibe urumva n'ibyo ko bizoca bitangura vuba ikindi gikomeye rero wanashaka ikigega kica gikorana n'umuregister umwajejwe kwandika abantu ni ikintu cyo kuzotanga impapuro icyo bita certificate d'actionnariat canke ashobora kubona amatitre bivanye naho tuzoba turiko turaronderera inyungu abanyamitahe kuko inyungu z'abanyamitahe zizoronderwa heshi ahambere twababwiye ni mu maproject twohera kuri rya project y'isoko rikuru rya Bujumbura mugabo ngira murazi ko na BRD hari amatitre yamwe granting abantu bakayagura urumva n'ibyo byose mu gihe bizoba bikeneye ko haboneka amatitre urumva ko ari igikorwa tuca dukorana na register mu nzira yo kugira umunyamitahe wese yibenemwo ikindi naco ni cyuko ikindi kizokoroshwa gikozwe na Bankobu canke register ni cyuko umunyamitahe bizomworohera ko ashobora kubona valeur y'umutahe wiwe bisigurika ati mukazoza uzoshobora kuja kuri Bankobu hari hose ubaza ati ndabira kuri konti yanje y'umunyamitahe ndaho umutahe wanje kuma valeur imaze kwiyongezako muri ico gihe ivyo byose rero umva ko bizokoroha ikindi gizoba gikomeye gikora umu register ni distribution y'amadividante mu gihe hageze bisigurika ati nitwakora tukunguka hakagera ko tugabura Bankobu canke register nibo bafise urutonde rwa banyamitahe bose na valeur y'umutahe w'umwe bisigurika ati twebwe nk'aba fund managers ico dukora tuca tugira Bankobu ati twungutse miliyari ijana kandi zigabure abantu miliyoni bo burumva bacagenda mu defacement yabyitaho prorata bacagenda bakararaba umwe ayafisemwo urumva bikujya twamatubivuga to ko umuntu investisa amahera menshi niko azokunguka inyungu iri hejuru ikindi gikomeye rero mu register canke Bankobu azokora muri ibi tugiye gusiranira ni gufasha abantu muco twokwita transfer mu gihe wowe umutahe wawe ushatse kuwugurisha canke kuwuseda canke iyo umuntu ahuye n'ibyago agapfa iyo transfer irabaho arashobora abamukomokako barashobora kuza bakerekana kujya bica mu mategeko bakerekana ko arabamukomokako kugira ashobore kuronka novuga ati ibyo ayo maaction ko mubisigira ikindi naco ni cyuko niyo hakenewe ko umuntu avuga ati reka nandikisha abana ibyo byose urumva ibyo twumvikanye na Bankobu ni byizoza korohereza abariko baragura maaction abanyamitahe twababwiye rero yuko ikindi twavuze yuko muza guhighlightinga
ko abantu bamenya yuko ikigega kitugaye, kuko twagiye turabyumva hari abantu bagumye biyumvira ko kugera loseze ku kigega coba cugaye. Icyo twasigaye nuko kugera loseze abari bamaze gutanga amafaranga twaciye tujya kuyaplasa. Ubu rero turiko turegeranya yandi novuga ati abantu baguma bagura imitahe bashiramwo amafaranga yabo, bumve ko ari amafaranga yabo, kandi uko agenda aragwira niko tuza turabaronderera aho atangura kuvyara umusaruro, kuko amafaranga avyara ayandi. Rero mutahure neza ko ikigega kibandanya cyuguruye. Twarababwiye ko abantu bashobora kuguramo imitahe n'abantu bose n'abarundi bose, kuko iki ni ikigega kirengeye ibidutandukanije vyose nk'abarundi. Iki ni ikigega kigiye kuzozanira iterambere ridasanzwe u Burundi. Urumva abarundi bashobora kuinvestisamwo n'abadiaspora. Twaragiye turababwira ko Bankobu yagira vyorosha. Ubuho hariho n'icyo twaganiye na Bankobu biravuga ati hariho icyo bita swift transfer fees, ati vyo twarabikuyeko. Rero nk'umudiaspora ari hanze yumve ko arungitse igejana n'atatu mu kigega riza gushika ko ari jana n'atatu. Urumva rero ko Bankobu ibandanya yorohereza abantu abadiaspora. Rero murungika amafaranga amadolari mucishije muri Bankobu ku byinshi, kuko nayo irajwe ishinga no gufasha novuga ati abariko baragura imitahe cyane cyane abadiaspora kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Twaravuze yuko no mu kazoza tweho twihaye novuga ati umwaka umwe ko tuzoca twugurira n'aba foreign investors ku buryo nabo bashobora gushiramo amafaranga. Rero abo barundi bariko barakwega amaguru, ejo tukugurira aba foreign investors bakaca bishiramo ibihera byinshi, ntibaze bavuge ngo amahirwe ntibayumvise. Rero gici akamonotera abarundi nuko bosidukana niyo nka, kuko iri si iterambere rya Fabrice, ni iterambere ryawe. Usubira ivyumve ni iterambere ryawe rikugarukako, kuko ayasa amafaranga y'imfashanyo ni ibyunguka. Mukirere bavuga ati ibyunguka, nkavuga ati rero ni inyungu yawe. Ni naco gutuma umva ibituravyishinga no kurondera inyungu zawe no kurondera protection yawe nk'umunyamitahe washizemo amafaranga. Topic ya kabiri novuga ko gatoyi ni y'ibikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura, Buja City Plaza. Ngira mwarabonye yuko tubigejeje kure. Icyambere rero novuga ni cyuko anashaka n'uburyo bw'ibikorwa by'ibanze bwabonetse. Ngira murabona ko ibintu biriko biranyaruka, biriko birakogwa, nico gituma wumva duhagurukana niyo nka mu nzira yo kugira ibintu bigende neza. Rero nkavuga ati igikorwa cya mbere cya demolition cyo kubomora mwarabonye ko twakwijije 100%. Igihe twarabishitse ko ubu rero igikorwa kindi kica gikurikira wanashaka navuga ati tugeze kuri 20%. ni igikorwa rero cy'ibyigwa by'ubukomezi bw'ubutaka. Ejo mwarabonye twaragize apere ku masosiyete lokale n'amasosiyete internationale ashobora kubidufashamo, kuko ndabibutse muri Ubaka Nation Group ikintu cya mbere dukora ni kubona ubushobozi bwacu aho bugera. Rero ntitwoza kuvuga ngo twoja kugira ngo tibe disor ya niveau 30 ije ntaho turabikora. Rero nicyo gituma kuva no mu ntango twabwiye ati iki ni igikorwa cya twese. Bisigurika ati rero twe hariho ibyigwa wanashaka na etude architecturale yo gucapa, ibikorwa byo gucapa twe twarabikoze. Mugabo harakeneye abahinga bamaze kubikora baza kugira baturabire ko twabikoze neza, badukosore, batugira ati ku buryo dukora igikorwa n'igisekuru kizokurikira kizosanga kikimeze neza ku nyungu z'igihugu cyacu, ku nyungu za twese. Rero twaruguruye amapere d'offre ahamagara abo bahinga bafisemo experience. Murashobora kuyaccessinga kuri wakanationgroup.com/jobs. ayo nayo ni architecture analyze. iyo apere d'offre cyangwa iyo tenda yuguruye tukazoheza kwakira ama manifestation ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka nyene. hanyuma abavyo dufasha bwabo novuga ati kwiga bwabo komezi bw'isi,
kubera twabonye yuko Moslak ari amasosiyete internationale yewe twaciye dusaba ko tuzokugara itariki 15 z'ukwezi kwa 11 kugira bo bava hanze bashobore kuronka umwanya wo kugira baze tubereka hariho bashobore kugira uwo mwanya. Rero murumva ko igikorwa ca Abuja City Plaza kigeze kure kandi kiriko kiragenda neza. Rero akamo gakomeye ngaha ni murabona ko ibintu bigiye ku yindi mvo idasanzwe, ku yindi ntambwe. Nkavuga rero yuko abantu bariko barabandanya bagura imitahe bobandanya ko ibintu biriko biragenda neza. Jewe rero pesi ni nk'umuntu yazanye iki cyumviro, ndanezerewe cyane gose kubona Bankobu nka banke ikomeye cyane au niveau y'amabanke commerciale y'amashaka. Navuga ati ni banke ya mbere nta ubishidikanya ko yabaye ya mbere yumvise iki gikorwa c'iterambere kavuga ati tubwira aho dushobora gufasha, turi play gufasha. Rero tukaba dushitse ku masezerano ya mbere yo kudufasha ibyo bya register cyangwa ibindi mvugo bita ba transfer agents. Ikindi naco nababwiye ko niyo wiringi yuko izodufasha kuvya custodian ihari, turi mu biganiro kandi bigeze kure ko ibintu bizogenda neza. Rero ndabashimiye cyane bose, ubu nibaza ko twoca dushira umukono ku masezerano. Murakoze. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Appreciate it. Yeah. Yeah. Do we, okay, that's all? Okay. Tukire nikaga photo. There you go. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Okay. Nibaza ko umubwirwa buno munsi uhetse. Murakoze cyane gose. Thank you. Ikintu cyitwa investment kiri gutandukanye. Muri investment twebwe twarababwiye kuva mu ntango tubabwira iki kigega cha One Africa Investment Fund. Igituma navuga ati project iri imbere yacu twese ni project ya Abuja City Plaza. Kandi ya project dushimira leta, tunabandanye dushimira leta kuko ni leta yavuze ati turaha challenge abarundi banyoteye iterambere batwereke ko babishoboye. Ibyo rero kuba twaramaze gufata ya mbere twababwiye ko n'amafaranga y'ibikorwa by'ibanze yamaze kuboneka, bisigurika ati ibyo ni myaka turiko turavugana na leta twababwiye ko ari imyaka ishobora kuja 50. Rero muri estimate study yacu irerekana ko amafaranga tuzoba twashizemo hagati y'imyaka 8 ndetse n'imyaka 10 mu kwiyezerva ko azoba yagarutse. Bisigurika ati tufata rero imyaka 40 iri kuraronka inyungu. Iyo niyo nyungu twagiye novuga ati tugenda iyo niyo nyungu classique. Hanyuma rero izindi nyungu ziriko ziraza ni amabonisi ariko aragenda aboneka. Nk'ubu nk'akarorero hariho nk'igikorwa cyaraye kibaye cyo kugura amatitre yo muri BRB ku kiringo c'amezi 3. Bisigurika ati ya internet kandi twaguze kuri twarose kuri 6% ku bice 6 kujana ku mwaka. Bisigurika ati rero bashizemo amafaranga bazoshobora kuronka iyo pourcentage. Amafaranga yabo ntibaca bayaronka, ayo bungutse ntibaca bayatora, mugabo ni valeur iza kuzako.
rero mu gihe cyabumva ko twiki turagishinga kujya nako ndabivuga ni kugenda turonderera inyungu abamaze gushiramwo imitahe mu nzira yo kubona ko bashize imitahe mu vyunguka kuba yifatadere y'iterambere hari gutanga inyungu umunyamitahe nakubwiye ibigegano bwa mbere kibaye mu Burundi rero ikigega uko kimeze ushizemo amafaranga n'icyo vyukeje mu gihe kuyakuramo ubuteragiye amafaranga aho agenda runguka umuntu wese atwumva yumva ko washyiramo amahera hirya akajaza avuga ati ndayakuye mwavyihoze. This is long term investment. Rero ni kimwe namwe ndabwira ati ibyo twe twazanye nibi n'abazungu bahishije abirabure. Rero ico kijanye na dore ni kujya tukubwira ati nyuma y'imyaka 10 uzotangura guhembwa. Thank you. Ikibazo kumwe mutashoboye Ego. bijyanye n'abahanze Ego. Ego. iyo nyungu bazoshobora kuyironka mu mafaranga bazoba batanze kuvuga mu madolari ayo n'ama negotiation tubandanya tugira ico onaragenda gisigura kuva mu ntango tugitangura ide yo kwegeranya amafaranga urazi ko bwa mbere twaravuga ati BRD ishobora kudufasha kuba mu custodian muga BRD can making a clear ati kubera itegeko ry'u Burundi uwazanye amafaranga y'amadolari azoguma ari mu madolari mugabi amaintere aza mu marundi mugabe biraryoshe kuko turiko turaronka n'abatwemerera ko utanze amadolari ushobora kuronka inyungu yawe mu madolari nyene mugabye sirisi kuri rya pourcentage navuze kuko ku mafaranga y'amadolari yewe paraporo nk'irya 6% navuze yewe ku mafaranga y'amadolari ibiri munsi yayo gatoya urumva ivyo byose rero ko bizokunda